Amahoro y'Imana abane namwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro. Iki ni ikiganiro kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara. Ku batari bazumve, nitwa Asher Niyonizigiye, kabanezerewe no kubana namwe muri kino kiganiro. Tuza kuganira ku ijambo rivuga ku kuntu Imana iduhindura. Imana irashaka ko duhinduka, ariko hari n'ukuntu yategekanije ko bigenda. Uretse ko umugambi wo guhinduka k'umuntu ukomoka ku Mana, n'ingene ahinduka navyo nyene Imana irafise ico bivugako. Turisunga imirongo iri muri Bibiliya, imirongo ibiri, umwe uri muri Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma n'icete ca kabiri candikiwe Timoteyo igice ca gatatu kuva ku murongo wa 16 na 17. Reka dusome muri Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Havuga ngo: hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyageze vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Mu cete ca kabiri intumwa Paulo yandikiye Timoteyo igice ca gatatu umurongo wa 16 na 17 havuga ngo: ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse, afise ibimukwiye vyose, ari ekipe, afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cose. Dusubiye inyuma gato, hari ivyo tumaze kuvugana mu biganiro vyarenganye. Twarabonye yuko Imana ishaka kuduhindura ihereye mu vyizerwa vyacu. Irashaka ko uko tubona ibintu, ivyo twizera bihwana nuko nayo ibibona. Tubona ibintu nkuko ibibona, twizere ivyo yizera, duha agaciro ivyo iha agaciro. Igituma Imana ihera ngaha nuko mu vy'ukuri umuntu kugira ngo ahinduke mu bikorwa vyiwe vya misi yose, bisaba yuko mu bwenge, mu vyizerwa haba hari cahindutse. Kuko ibikorwa dukora si vyaduka, birafise aho biva. Imizi yavyo iri mu vyizerwa, les croyances tuba tugenderamwo. Ayo ma croyances, ivyo vyizerwa ahanini bikomoka mu mico dukuriramwo, bigakomoka mu kibano tuba turimwo, mu bitabo dusoma, mu bintu vyinjira mu bwenge bwacu. Ivyo rero bidahindutse ntidushobora guhindura mu bikorwa. Umuntu yizera yuko kwiba ari bisanzwe, iyo wivye ntufatwe utabura umusuma, ntibishoboka ko atiba. Kandi niyo yivye ntashobora kumaramara, ntashobora kumva ko yakoze icaha kuko ntiyumva nk'umusuma. Ariko wumva yuko yizera yuko kwiba ari ugukora ku kintu, gutwara ikintu c'umuntu naho ata muntu yoba kubona, uwo biroroshe ko mu buzima bwe bwa misi yose yirinda gutwara ibintu vy'abandi, yirinda kwiba. Murumva yuko ibikorwa dukora birafise aho bikomoka. Nico gituma Imana mu kuduhindura ishaka guhera mu vyizerwa vyacu. Hanyuma igituma Imana ishaka ko duhinduka nukubera ishaka kudukoresha tukiri hano ku isi ibikorwa yategekanije kera cane sitarabaho. Hanyuma mu nyuma y'ikubaho hano ku isi tuzobane nayo, dusa na Kristo Yesu umwana wayo. Murumva rero ko ibi byo guhinduka birafise ikibitera, si ibintu Imana ikora gutyo nyene. Irafise intumbero ifise tukiri hano ku isi no mu nyuma yo kuba hano ku isi. Ikibazo rero tuza kwishura ni kivuga ngo: mbega Imana iduhindura gute? Imana ikoresha ijambo ryayo mu kuduhindura. Imana yarahishuye iciri, yarahishuye ibintu vyinshi cyane mu ijambo ryayo. Dusubiye muri rya jambo rya kabiri twasoma mu cete ca kabiri candikiwe Timoteyo, turabonamwo igikorwa c'ijambo ry'Imana. Havuga ngo igikorwa ijambo ry'Imana rifise ahanini ibikorwa bine. Igikorwa ca mbere no kutwigisha, no kuvuga, no kutumenyesha ivyo tutazi, no kudukosora muri vya bindi twibaza ngo turabizi mugabo atari vyo. Hari igihe umuntu yihenda agafata ikintu nk'ukuri mugabo atari ukuri. Ijambo ry'Imana riraza kugira ngo rimwigishe, rimukure mw'ico kinyoma yafashe nk'ukuri. Hari n'igihe umuntu abaho hari ibintu atazi, aho naho nyene ijambo ry'Imana riraza rikatwigisha. Hari ibintu twita vyiza kubera ubumenyi buke dufise, hari ibintu twita vyiza kandi ari bibi. Hakaba n'ivyo twita bibi kandi ari vyiza mu maso y'Imana. Imana ishaka ko tumenya ibintu kugibizi, tubona ibintu kugibizi.
Imana ntiyipfuza ko tubandanya tugerageza gukwegera kw'ingeso nziza, mugabo mu bwenge bwacu dutahura ibintu kutariko. Irashaka ko dukosoreka tukabanza tukamenya ukuri kwayo, maze uko kuri kuvyara ibikorwa vyiza bigaragaza ingeso z'abantu bubaha Imana. Igikorwa ca kabiri ni ukuduhana. Iyo dukosheje, ijambo ry'Imana riratwereka ko twahuvye, ko twavuye mu nzira nziza, maze tugahindukira tukihana, Imana ikatugirira imbabazi. Ivyo navyo biradufasha guhinduka. Ubugaba bwacu, ivyaha vyacu, vya bindi twakuriyemwo tubona umenga bisanzwe, bihishurwa, bishigwa habona n'ijambo ry'Imana nk'ivyaha. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana riratwereka ivyo turimwo dukwiye kuvamwo, maze bikadufasha kwihana no gusaba Imana inkomezi zo guhinduka kugira ngo ntitubandanye tubaho uko twari tubayeho, ntitubandanye dukora ivyo bintu ijambo ry'Imana ryaduhanyeko. Igikorwa ca gatatu ni ukudutunganya. Iki kintu iri jambo risigura kudukuramwo ibintu bitameze neza biturimwo. Hari ibidatunganye biri mu ngeso zacu, kandi ivyo bintu Imana ntishaka ko tubigumamwo. Nivyo Imana itwakira uko tumeze igihe twakiriye agakiza, ariko ici twinjiza mu rugendo rwo kudukuramwo iyo micafu tuba twaramenyereye kubamwo. Kubera rero ivyizerwa bibi dufise, ijambo ry'Imana ntishobora kudukuramwo izo ngeso mbi ritadukosoye mu vyizerwa bibi. Nico gituma kiriya gikorwa ca mbere co kwigisha kiguma gikomeye cyane mu guhinduka k'umukristo. Umukristo atigishwa n'ijambo ry'Imana biciye mu kugiga, biciye mu kurisoma, biciye mu kumviriza aho risigurwa, biciye mu gusoma ibitabo kumbure birisigura n'ibindi, ntashobora guhinduka mu ngeso. Iyo hageze gutunganywa, umuntu atunganywa mu bikorwa kuko yatunganye mu mutwe. Iyo umuntu acizera ibintu bitari vyo, ntibishoboka ko mu ngeso ziwe abo umuntu atunganye. Igikorwa ca nyuma twabonye ngo ni ukudutoza indero nziza. Aha amuca mwumva ko hari indero mbi dukura dufise. Hariho ibintu tuba tuzi ko ari bisanzwe, ariko mu vy'ukuri ubiravye ukoresheje ijambo ry'Imana ugasanga ni ibintu bibi, ni ibintu bisesema Imana. Imana irashaka ko tuba abantu b'indero mu nzu yayo, twige kugenda nk'uko abana bo mu rugo rw'Imana bigenza. Murazi yuko indero ari ikintu umuntu yigishwa n'abavyeyi, kandi abavyeyi bakurera bivanye n'ukuntu umuryango wabo witunganije. Wanashaka burya umuvyeyi akurera afatiye ku kuntu nawe yarezwe. Usanga turiko turasubiramwo ivyo twakorewe igihe twari tukiri abana, tugeze mu gihe cyo kurera abana bacu. Imana ntishaka kutwita abana bayo, mugabo ngo mu nyifato zacu tugira indero y'abantu badasa nabo mu rugo rw'Imana. Imana irashaka ko tugira indero y'urugo rwayo. Ivyo rero biza bifatiye kuri kwa gutunganywa, kuri kwa kwigishwa no kuri kwa guhanwa. Umuntu akamenyera kugenda neza nk'uko Imana ishaka, kuko yigishijwe agatahura, maze bigatandukira ibikorwa agakora ibiroranye. None rero ijambo ry'Imana ni Imana ikoresha mu kuduhingura, ariko kugira ngo rigire ikimazi bisaba yuko riva mu bwenge rikamanuka rikaja mu bikorwa. Iyo umuntu atahuye ibintu vyinshi ku Mana, ntibisigura yuko ari umuntu w'Imana. Umuntu arashobora gutahura ibintu ku Mana mu bwenge, mugabo ubuzima bwiwe butariko buravyakira, butariko burabigenderamwo. Uku guhindurwa n'ijambo ry'Imana turiko turavuga ni ukuryakira mu bwenge, rikabanza rigakurayo imicafu ifatiye mu vyizerwa vyacu, maze tukarishira mu ngiro, rigatandukira ibikorwa vyacu vya misi yose n'ingeso zituranga ku musi ku musi. Iyo bigenze gutyo rero niho tuba turiko turahinduka nk'uko ijambo ry'Imana, nk'uko Imana ibishaka. Mugabo muravyumva yuko uku guhinduka kurafise ikiguzi. Nta muntu ahinduka atarondera kumenya ico Imana ivuga mu ijambo ryayo. Nta muntu ahinduka atiga, adasoma ijambo ry'Imana. Nta muntu ahinduka, nta mukristo ahinduka adahura n'abandi bakristo ngo bigire ijambo ry'Imana hamwe. Nta mukristo ahinduka aticara ngo yumvirize, ngo yigishwe, kuko Imana yarahaye ingabire abantu batandukanye ikoresha mu kutuzanira ijambo ryayo mu buryo bwumvikana, mu buryo bushobora gutuma umuntu yumva icyo akwiye gukora. Abo rero tutabumvirije, tutabahaye ikibanza ngo inyigisho batanga mu mashengero canke ahandi tuzakire, bituma tuguma turi bijuju mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Ubwo bujuju canke uko kutamenya mu bijanye n'ijambo ry'Imana navyo bigaca bitandukira ubuzima bwacu bwa misi yose, tugaca tugaragara nk'abantu vy'ukuri batazi ico Imana ibashakako. Nico gituma nashaka gutera umwete wewe uri kurumviriza kino kiganiro, uri kuragikurikirana,
ngo ntube muri babandi babayeho batazi ico Imana ibashakako. Gushika mu rugo rw'Imana ntibiba biheze, ni intambuko umuntu atera, mugabo ni intambuko itwinjiza mu rugendo rushasha. Gira ishaka ryo kuba umuntu yahinguwe n'ijambo ry'Imana mu bwenge bwiwe. Fata ubwenge bwawe ubwugurure nka wa muntu wo muri Zaburi igice ca mbere, bwugururire ijambo ry'Imana, ririmbure kugira ngo ryinjire rikunyengetere. Mugabo iruhande yavyo ugara ubwenge bwawe ntibwinjigwemwo n'ivyiyumviro n'ivyizerwa bipfuye bikomoka kuri Satani vyuzuye hano mw'isi. Nico urya muntu akora ngo yirinda kwicarana no kuvugana no gukorana n'abantu b'imigwi kanaka, azi neza yuko ivyiyumviro vyabo binyuranye n'ivy'Imana, abanyabyaha, abacokoranyi. Ugara umuryango ivyiyumviro bibi vyinjiriramwo biza mu buzima bwawe, kugira ngo wugurure umuryango ijambo ry'Imana ricamwo ryinjira mu buzima bwawe. Ni wakora gutyo uzosanga warahinguwe mu bwenge, mu vyizerwa vyawe, kandi ni wahingurwa mu vyizerwa vyawe uzosanga uri kuragendera muri ya ndero y'abana b'Imana, witwararika gukora ivy'Imana ishaka. Emera ijambo ry'Imana rigutoza indero nziza, kuko naho wowe uri umupfasoni mu muryango, naho wowe uri umuntu w'imico myiza, Imana irafise ivyo yifuza gukosora wowe ushobora kuba utazi. Imana twese iradukunda uko tumeze, ariko ivyo ntibisigura yuko urwo rukundo rwayo ruca guhirengagiza amakosa tuba dusanzwe turimwo. Emera rero ijambo ry'Imana rikwigishe, riguhanure, rikugorore, rigukosore, rigutoza indero nziza, maze ubeho muri ino si uri umuntu ukubaho kwiwe konyene kubera igishinga ntaha batazi Imana. Abakubonye bavuge bati vy'ukuri ubu umuntu Imana yaramuhinguye. Ubuzima bwawe buyihesha icubahiro, aho niho uzoshobora no gukora ivyo ishaka ko ukora mu gihe cyo kubaho kwawe. Hariho ibikorwa Imana yateguye, ivyo tuzobiganira ko kuri umwe wese, ariko kugira ngo tubigenderemwo bisaba ko duhingurwa tukamera nk'uko Imana ishaka. Mu kurangiza rero nashaka kugusabira uwo mwete, iryo shaka ubishiremo inguvu, ntureke ngo vyikore, kuko Imana izokorana nawe. Ni wabishira ko inguvu ukarondera gutahura ijambo ry'Imana, Imana izogusangaho nayo igutahuze, iguhingure, ubu umuntu akwiriye vy'ukuri kuba mu rugo rw'Imana, afise indero ihwanye n'umuco w'umuryango w'Imana. Imana ibahezagire, mwagize neza gukurikirana kino kiganiro. Imana ibandanye ivugana namwe, ibandanye bigisha, ibahingure, ibagire babandi yifuza ko muba. Amen.